Nyiricubahiro Mana y'u Burundi, wewe wamuturinda imisi yose ukabudukejeje no kuri iyi saha turi mu mutekano n'impore, nuhabwe icubahiro imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Bisanzwe ku mwanya mwiza nk'uyu sinari guciramwo iyi migwi iri kwirigina uyu munsi mukuru udasanzwe, twari kuguma twirorerera, ngira ngo no kugira ngo tube turabaruhurira gatoyi, kuko ijambo nyamukuru naje ngaha ndarishikirije abarundi. Ngaha rero turi mu giteramo haziko, nogira ngo tube turatera ijoro ijambo. Bene ivyubahiro mwese ndongozi nkuru mu buzima bw'igihugu, abari mu nama nshingamateka nkenguzamateka, abo mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu, abo mu rwego rw'ubucamanza, abo mu rwego rw'umutekano no kwivuna basi, mwebwe mwese muserukira amashirahamwe atandukanye n'ibisata mu buzima bw'igihugu, mwese bavukanyi barundi bene wacu, tugira amahoro twese, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Turateramye kandi duteramiye kw'ijambo ryiza, ijambo ryo kwikukira. Mu minsi yahera nkiri mutoyi twabona kwikukira ngo hari umunsi mukuru wo kwikukira, twumva ko ari ugutamba, mugabo turagezaho ahubwo tuzirikana neza ico arico ukwikukira. Abasokuru babibonye nibo babitubwira neza. Nimwiyumvire nk'ubu ubunyene twoza tubona nk'igihugu kije kikadutera kurya abadagi baduteye, kigaca gitwara Uburundi, kikaba arico kitugaba kikatuganza, twovyumva gute? Niho umenya kwikukira ico arico. Hajya kugira ngo umenye amahoro ko akomeye, urayabura, kuko amahoro ntapimwa ku munzani ngo ufise ayangana iki, urayafise. Uyu yabuze rero niho umenya ko amahoro yarakomeye. None hajya abasokuru bacu murabona ko bagwanye kugira ngo ntibacugwe bufuni na buhoro, ariko inyuma y'imyaka 7 koko turatsindwa, baca baduhonya bagakanu. Rero hariho amajambo badusigiye abakoroni, ayo majambo atatuvuyemwo ntituzoba turikukira. Igihugu baraje baragifata, gica kija mu minwe y'akagwi k'abantu. Ubwa mbere igihugu cari gitunganije ku buryo abitwa abatware bose barabajeje gutunganya ivy'igihugu ku neza ya bene gihugu. Nico gituma amatongo yose yari y'Uburundi. Hariho umutama yambwiye igituma inka yamye itora ikori, yuko no ku mwami inka yaratozwa mu bundi buryo, kuko inka bafata ko ari itunga ry'igihugu, patrimoine national. Wowe woroye inka rero wabuzi ko iyo nka ari iy'igihugu. Nico gituma umwaka uheze, uko umwaka utashe, abatunzi inka bose baja kuzihiganisha. Bagiye guhiganisha izabaye za mbere nziza, baca bakuramwo izo baha umwami. Uworoye nabi yarahanwa, umuntu yazanye imiguta yarahanwa. Izo bahaye umwami nawe ariko aragenda agenzura intara ziwe, nawe yarahura n'umuntu akamubwira ati mwami w'i Burundi
urazirikanye ati nyagutanga inka nanje wongabira umwami agaca afata muri za nka bamuha agaca guha uwundi agasanga ntagira agatongo abamwo aterega singira aho mbaye agaca amubwira ati hariya hari uwuhaba wewe ndaguhaye hajya niho uzorima nuvuga amatongo yose umwami yatunganya ku neza y'abarundi mugabo abakoroni baje icambere bahereyeko kwabaye kugira vya bindi bita privatisation ivyahora ari vya bene gihugu bica biba ivyo abantu bakeyi abo bantu bakeyi kora bari bitwaje igikenye bari hejuru ya vyose bavuga ko bica bagakiza abo bantu rero kubera baca bitwa bakibisumba haca haza ico vyita ngo ivy'igihugu n'ivyabo hejuru none umunsi hari ingwara turiko turavura rero ngo bivuye hejuru byerekana yuko umukoroni yadukuyemo kakaranga k'intwari ibereye twari dufise mu gihugu aho indongozi yumva ko abana ari gwiwe uraye ubusa yarababara ako karanga bakadukurako bacamvuga bati ivy'igihugu n'ivy'akagwi gatoyi bacavuga ati n'ivy'akagwi gatoyi kari hariya hejuru uwari we wese rero agacaza gusega babandi bo hejuru kuko batwaye ivy'igihugu vyose abigira gwabo murazi rero mu bantu ivyo biri hose mwese muriko murashera murigira mubona abasenzi bakundana haba murigira mubona bajya bashera bariko barakundana ashaka yuko ujya atanga ahawe gusa abo ati wowe uri kuranyononera iyo wasiba vyari vyiza twese abarundi rero twaciye tuba abasenzi dusega babandi bo hejuru bafata ivy'igihugu bakabigira gwabo ivyo bafise kugira ntabiduhe ivyo badutwaye nta kindi baca batujyanisha tugaca twishinga turyana nabo bariko bararya ivyacu ngiyi ingorane ya mbere twagize mu gihugu uno munsi rero igihe bagenda ntibaseze batwibukije murabona badutwaye nimuharure kuva mu 1993 kuko niho bafite igihugu gushika mu 1962 mwumva hari haciye imyaka ingahe cyabiyumvira mu bagwanye n'abadagi n'imiburiburi warafise imyaka mike abagwana no kuva ku myaka 18 teranya imyaka 18 rero muyiteranye na 59 murumva yuko bagiye hari n'abamaze kwibagira ingene igihugu cyatwagwa twebwe twagize ibakwe kubera gwa gasore yari umwuzukuru wa Mwezi yarumva ingene basekuru bidodomba bavuga ati igihugu cyacu bagitobanze bacononye kera umurundi yarameze uko abazungu bataraza wagasore rakavyumva nico gituma yaguma afise agatima gakomeye ko gukunda igihugu akumva yuko igihugu gikwiye kugaruka mu mirimo y'abarundi wagasore aragwana akaguma avuga ati igihugu kizegagaruke mugabo babandi kubera bavuga bati naho tuzohakura ikirenge tuzoguma tuhari naganda bibira akabanga kamwe kuko nanje bakora mbere baza barambwira burya ngo bari bararahiye bararengwa bati turemera ko mwikukira mugabo Bujumbura ntirimwo ngo Bujumbura izoguma ngo ari gisagara ca bose abarundi oya aho muca mwumva rero guca kwa gasara avuga ati namba Bujumbura ni y'abarundi yarahejeje kubazibura inkota bategereza rero kumukuraho kuko afise ivyo vyiyumviro vyo kugarukana igihugu kibe ca kindi ca kera kubera bashaka uko naho bogenda badakuraho ikirenge kubera iki muravye neza muza gusanga baragiye barandagura ivy'ikongo ubutare baratwara uno munsi bafise imisozi y'ubutare iwacu mu Burundi hari hakiri mu bubika bavuga bati tuzoba turabirya
kuko bari babonye ko abarundi twacanyemo tutazopfa dukanuye ngo turondere intahe yo kwikukira tuzoba turabirya hanyuma Rwagasore nabo bari kumwe baca bashaka kubirukana batarabirya